Reka nongere nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe banye naho mwerereye tutanywanyi bacu mutwumviriza muherereye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye na cane reka ndatangure kuri mwe mutwumviriza muherereye mu gihugu cacu hano i Burundi abereye mu ntara zigiye zitandukanye makomine yatandukanye hano iwacu i Burundi ndetse namwe mutwumviriza muherereye mu bihugu vy'ababanyi arahereye mu gihugu c'u Rwanda arabaherereye Uganda Republika Iharanira Rusange ya Congo Tanzania Kenya ndetse n'andi hirya hino muri Afrika na cane namwe mutwumviriza muri mu bihugu vyo makungu ya kure humereye hose ndabakengurukiye cane mwese rundabahaye ikaze kandi reka nkomeze mwese n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mba natoje muri buryo bwimbitse cane nk'ababwiritsi biri kuvuga ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara nyene riguza umutwe twaje igwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC babwiriza n'ibiri ko nyene biravugwa hano iwacu i Burundi mu mvo z'ubutegetsi na cane mu rurari vya te politike ndetse nkanabwira n'ibiko biravuga mu vyo makongera kuna cane mu vyibaga binini reka nakenguruke wajeje gufyonda sabone unutaza ukajambo ko mutwanditse sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi ukaba kudusangiza n'ibitekerezo ari nako ndahera nawe saba nawe utareza gufyonda sabone kwa muntu kaza ukajambo ko mutwanditse sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi ukaba kudusangiza n'ibitekerezo nkuko nyene moranda bigusaba Abdoni dore amakuru gutegura amakuru ageze akanyende kugura yuko bikomeye cyane biri kubaye ndetse habaye ibintu bikomeye cyane biri kuvuga yuko nyene hamenyekanye abagaba igitero ikomeye cyane mu mugi wa Bujumbura akaba ari umugwa mukuru w'ubutunzi hano mu gihugu cacu ci Burundi kuvuga ko haba hamenyekanye abagaba igitero gikomeye cyane ndetse ababa bari gushaka guhungabanya u Burundi ndetse biri kuvuga ko baba aribo bashaka gutegura kudeta firandaza kwegeraho cyane ngidori y'amakuru naguteguriye kuraho kandi cibitoke umuhungu dandaza ikaranga yiciwe imugina kiziga c'umwana w'umuhungu akiri muto caratowe kuri uyu wa mbere kwa 20 Rusama mu gicimbiri mu bereryo mutumba ya zone Rujaro muri komine Mugina ni mu ntara ya Cibitoke uraruko bushira burengero bw'u Burundi abanyagihugu basaba ko haba amatohoza yigenga kici kuri inkuru ndatswe kwa mwidodo nyene y'amakuru naguteguriye tugira kandi nkubwirize ko nanone ikishasa indongozi za Kongo zatangaje ko igisirikare ca Kongo cemeza ko caburijemwo irika ry'ubutegetsi kw'Imana mu gitondo abantu batatu bitwaje ibigwanisho barashwe inyuma yo kurasa hafi y'ibiro vy'umukuru w'igihugu none nyene ndaza kubigarukaho mw'idonedo nyene y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ibingibi gusa ko none igitega umuntu umwe yiciwe hafi y'umuhana wiwe Ezekiel Bigirimana y'imyaka 36 akaba n'umuvyeyi w'abana bane yarishwe n'abantu bataramenyekana ubwo bubisha bwabaye kwa gatanu n'uwa 17 Rusama ku mutumba Rukobo muri komine w'intara ya Gitega hagati mu Burundi intwaro ku mutumba iremeza ayo makuru ariko ikavuga ko atazi imvo y'ubwo bwicanyi nanone ndaza kureka mu idorado y'amakuru naguteguriye ntabwo ari byo ngivyo gusa ko none Nyanza Lake abantu batatu bahagaritswe bajanwa ahantu hatazwi abagabo batatu barahagaritswe kuri uyu wa 18 Rusama n'urongoye igendereza Nyanza Lake na komiseri w'ipolisi mu ntara inyuma y'isakwa ryabaye ku murugo iwe imvu yatumye hagarikwa ntiramenyekana ariko ndaza kugaruka cyane vyinshi kuri iyi nkuru mw'idorado y'amakuru nyene naguteguriye ndanyarukira nanone muri na Kivare mu gihugu c'u Buganda kugurize ko abanyeshure n'abarundi baheba amashure barenze urugero abanyeshure baheba ishure barenze urugero mw'inkambi ya Nakivare mu mpunzi z'abarundi ni ibice 60% kubw'abigisha mu gice ca mbere c'umwaka wa mbere gusa imvo nyamukuru isugurwa n'ubukene bw'amafaranga y'ishure none kandi intara ya Bujumbura abasirikare 30 barafashwe na korera muri zone Rubizi umukiranganje w'amagana
y'abantu yarakiriye kuri uyu wa gatanu ibikoresho vyo gufasha abagwayi ba kolera vyatanzwe na UNICEF mu ndwi imwe gusa. Abagwayi barenga 30 baribonekeje muri zone Rubirizi gusa, ni muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Ntabwo ari ivyo ariko nanone muri Uvira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu gihugu c'abaturanyi abarundi baja kugura igitoro muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo igiciro caraduze. Haraheze amezi menshi cane mu Burundi hari ubukene bw'igitoro butagira izina. Abarundi bamwe baca baja Uvira muri Kivu y'Epfo kurondera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kurebera ko igitoro kiri muri ico gihugu kironderwa n'abantu benshi cyane bava mu gihugu c'ibanyi co muri Afrika y'Ubuseruko. Igiciro cy'igitoro kw'impombo caraduze kuri sitasiyo, vyatumye abanyagihugu baca bashavura bagiriza abarundi ko aribo batuma kiduga. Ku ruhande rumwe abarundi badoma urutoke kubajejwe imbibe bakabaka amafaranga kugira ngo babareke bajabukane igitoro. Cyicane nyine kuri iyi nkuru ndaza kugaruka mu idorado y'amakuru nyene naguteguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba, ariko nacato mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa kumvire vyisha amatwi yawe atigeze yumva. Idorado y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mikoro nje nyene uba wama uriko urumviriza ndi bunyene umugenzi wawe kazi. Wayo kaze ku idorado y'amakuru amwe nanje bunyoni umugenzi. Reka ntangure kuri iyi nkuru kuba ko muri Uvira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abarundi baja kugura igitoro muri RDC igiciro caraduze. Haraheze amezi menshi mu Burundi hari ubukene bw'igitoro butagira izina. Abarundi bamwe baca baja Uvira muri Kivu y'Epfo kukirondera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, kubera ko igitoro kiri muri ico gihugu kironderwa n'abantu benshi cyane bava mu gihugu c'ibanyi co muri Afrika y'Ubuseruko. Igiciro cy'igitoro c'imwipombo caraduze kuri sitasiyo, vyatumye abanyagihugu baca bashavura bagiriza abarundi ko aribo batuma kiduga. Kurundi ruhande nanone rumwe abarundi badoma urutoke kubajejwe imbibe bakabaka amafaranga kugira ngo babareke bajabukane igitoro. Bw'amakuru dukura Uvira ilitiro y'igitoro yavuye ku 3,300 agera ku 4,000 by'amafaranga y'amakongo, kubera ko imiduga iva mu Burundi ari myinshi irondera igitoro caciye kizimba. Abafise amasitasiyo baregereje amafaranga 700 ya Kongo kw'ilitiro imwe ni umurengera. Ubirevye ni 20% akaba ari menshi cyane bivugwa n'abafise imiduga, amapikipiki n'ibindi vyuma vyose bikenera igitoro bidoga. Amakuru ava mu bakora mu masitasiyo avuga ko abarundi baza kuzuza imiduga n'amagunguru bakaba ari abakiriya beza cyane, bakabagira banezerewe cyane. Abadandaza mu kinywa bibakika mukiza, ibintu bemeza ko bituma abakongomani bakika mukiza bakaza kudandaza igitoro ku kinyegero mu Burundi. Hari abagore n'abagabo batabomborera bagura igitoro mu mabido bakakigurisha ku rubibe rwa Kongo n'u Burundi ikavimvira. Ntituzi neza ayo bunguka, mugabo barabikora cyane nk'uko vyemezwa n'abaduhaye amakure. Umugore umwe adandaza igitoro ku rubibe rwa Kavimvira yemeje ko agurisha amabido 15 ku munsi, n'ukuvuga ilitiro 300. Abarundi bo bavuga ko bakwa ibiturire nabo mu gisata kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Ku rubibe abakozi bo mu gisata kijejwe uruja n'uruza ku rubibe baka amafaranga 50 y'u Burundi ku ibido ya esase ivuye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ushize ko amafaranga 170 uba wakiguze usanga litiro imwe igugwa 1011 by'amafaranga y'u Burundi. Ivyo ni bikaba
bideturiza na gato. Bivugwa n'umurundi yidoga bavuga ko atakunda baba bari bugure bagapfa bavyemera ko abanyagihugu Uvira barashavuye bagiriza Burundi ko aribo batuma igitoro kiduga, baca batuma n'igiciro co kwiyunguruza mu gisagara kiduga. Abarongoye igisata kijejwe igitoro muri Uvira basigura ko iduga ry'igiciro c'igitoro ritavuye ku Burundi baza kugira ubwishi gukora nyene biri kuba muri Uvira ni akarorero gusa. Ni mu gihe kandi nanone intara ya Bujumbura abashika 30 barafashwe na korera muri zone Rubirizi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yarakiriye kuri uyu wa gatanu ibikoresho vyo gufasha abagwayi ba korera vyatanzwe na UNICEF mu ndwi imwe gusa. Abagwayi barenga 30 baribonekeje muri zone Rubirizi gusa, ni muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura uburengero bw'u Burundi. Zone Rubirizi yo mu ntara ya Bujumbura isa niyakozwe ko cane n'ubwo umushikiranganji w'amagara y'abantu Muganga Ridwine Barabana kirije kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'ubudandaje Bujumbura mu gihe UNICEF yariko iratanga ibikoresho vyo gufasha abafashwe n'ico ciza. Ibikoresho birakwiye kandi bije mu gihe nyacu. UNICEF irakoze ko ifashije abantu 800 bafashwe na korera, niko umushikiranganji w'amagara y'abantu yatangaje. Amafaranga agenewe yo mfashanyo angana n'ibihumbi 38 vy'amadolari. Umushikiranganji baranarashima ko iyo fashanyo ya UNICEF ije gufasha leta y'u Burundi kuva havuzwe abagwayi bakorera kuva mu 2023. Iyo fashanyo egetswe akanini ivyambarwa n'ibikoresho vy'abaganga, imiti y'abagwayi n'ibikoresho vyo kwinginga kubaba mu kibano. Muganga Baradahana yarabahumurije abanyagihugu mu cungararo y'ibice vyakozwe ko n'ico kiza co isekeza yo gupoma rizotongura vuba cane mu ntumbero yo guhagarika irindagata ry'ico ciza no kuvura abamaze gufatwa. Nubwo hari ubwo bwigoro, ubukene bw'amazi buracyari intambamyi ikomeye mu makaritsiye amwe namwe yo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, bituma igikorwa co kugwanya iciza ca korera kigorana. Umushikiranganji w'amagara y'abantu abandanya kwibutsa abanyagihugu kwama bubahiriza amabwiriza y'isuku kandi ko buri rugo rwitwararika kwimba ubuzu bwa surwumwe mu ntumbero yo kubaganya kwandura. Ngayo ngukora nyene ibiriko biraba birakomeye cane. Nimuje kandi na Kivale muri Uganda abanyeshure n'abarundi baheba amashure barenze urugero. Abanyeshure baheba ishure barenze urugero mw'inkambi ya Nakivale mu nziza Barundi ni ibice 60% kubw'abigisha mu gice ca mbere c'umwaka wa mbere gusa. Imvo nyamukuru isigurwa n'ubukene bw'amafaranga y'ishure. Abakorwa ko cane n'abana b'impunzi z'abarundi. Ubukene buzura inzara nibwo ntandaro yuko guheba ishure. Mu yindi miryango usanga bafise ico bakora cinjiza amafaranga canke se abo mu miryango baba i Buraya canke Amerika bagaca bashobora gutanga amafaranga y'ishure asanzwe ari umurengera ngaha vyoroshe, ariko twebwe ataco dufise n'ibintu bisanzwe kuko aho kuri amafaranga ibihumbi 100 y'amashiringi y'amaganda ku ishure ku mwana umwe gusa mitamwo gusumira ivyo ngaburira umuryango. Bimenyeshwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi Serugo, ibintu bibandanya bikomera kuko amashure nka yose nayigenga. HCR biciye muri Finichurch IDFXA ntiyigera ifasha ibice birenga 40% vy'abana bakennye cane abandi bakibako. Ni muri iyo ntumbero nyine
havutse amashuri menshi yigenga ariko ikibabaje yaka amafaranga y'umurengera ku banyeshuri bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye niko bimenyeshwa n'umwe mu baserukira abandi. Igice ca mbere kitarahera muri Ndamukiza amashuri yayirukanye abanyeshuri batarariha amafaranga y'ishure imbere y'uko ibibazo bitangura. Benshi ntibasubiye kw'ishure kubera kubura amafaranga y'ishure. Ingaruka ni nyinshi cane zijanye no kwiyegereza kurwaruka hamwe n'abigeme batwara inda batipfuza kuva ku myaka 13 gushika kuri 15 kunywa ibiyayuramutwe hamwe n'inzoga zitemewe n'amategeko ku bahungu canke ubusuma. Izo mpunzi z'abarundi zisaba gufashwa n'abagira neza. Turazi ko Mezo Sharon ifasha abana b'impunzi mu Rwanda cane mw'inkambi ya Mahama. Dusaba Margarite Baranyitse kutwiyumvira ko na twebwe niko bamenyesha. Na Kivale nyene iharurwamo ubu impunzi zirenga ibihumbi 140 harimwo abarundi barenga 33. Nk'uko nyene muri na Kivale ni akarorero gusa. Kandi Nyanzarake abantu 3 barahagaritswe bajanywa ahantu hatazwi. Abagabo 3 barahagaritswe kuri uyu wa 18 Rusama urongoye gendereza Nyanzarake na komiseri w'igipolisi mu ntara ya nyuma kwa ryabaye ku rugo rwiwe. Imvu yatumye hagarikwa ntiramenyekana. Firmini Nzeyimana umugisha kuri Seko Minore Nyanzarake, Thierry Munezero na Oscar Niyukuri abakozi ba Kopeki Nyanzarake barafatiwe ku mihana yabo iri muri karitsiye Bukeye. Kubw'amakuru ava aho nyene barahagaritswe na komiseri arongoye igipolisi muri iyo ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi. Abafadikanije n'uwurongoye igendereza muri iyo ntara Revini Macumi bahagaritswe inyuma yo gusaka ingo zabo ziri muri karitsiye Bukeye ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake. Mu miryango yabo bemeza ko batangaye kuko nta kintu kidasanzwe catowe, ariko nubwo biri uko batwaye baboshwe amaboko n'amaguru bajanywa ahantu hatazwi niko biyamiriza. Imvu yatumye bafatwa ntiramenyekana. Imiryango yabo iramenyesha ko itari izimvo zatumye bahagarikwa n'iyo bapfungiwe kuko batari mu busho bwa komiseri w'igipolisi ca Makamba canke Akaparake. Firmini Nzeyimana yari arongoye umugambwe MSD muri komine Nyanzarake imbere yuko ufutwa ku rutonde rw'imigambwe yemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri ntango 2017 muri Ndamukiza. Imiryango yabo irafise amakenga ku mutekano wabo igasaba ko yobwirwa aho bari. Ngukora nyene biri kubirakomeye cyane. Nibuje kandi Cibitoke umuhungu adandaza igikarangaye yiciwe imuginga. Ikiziga c'umwana w'umuhungu akiri muto caratowe kuri uyu wa mbere w'Urwebiri Rusama ku gacimbiriri mu mbere ko ku mutumba na zone Rugajo muri komine Mugina ni mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira urengero bw'u Burundi. Abanyagihugu basaba ko haba amatohoza yigenga. Amakuru ava Imugina amenyesha ko uwo yishwe yibwe amafaranga yiwe imbere yo kwicwa. Uwo munyabaga yari atashe kwa Inasenge, abagenzi ba nabi baramwivye amafaranga baca bamwica bunyamaswa. Niko ayo makuru avuga, batomora ko ikiziga ciwe caciye gitabwa mu muferege. Amakuru ava mu gipolisi amatohoza yaratanguye. Abanyagihugu basaba inzego zijejwe umutekano gusimbataza umutekano. Musitanteri wa komine Mugina aremeza ayo makuru agasaba ko abanyagihugu bafasha igipolisi mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano. Ngagukorero nyene biko biraba ni akarorero gusa. Nimuje kandi none Kinshasa indongozi za Kongo zatangaje ko zaburijemwo ihirikwa ry'ubutegetsi. Igisirikare ca Kongo cemeza ko caburijwemwo ihirikwa ry'ubutegetsi kw'Imana mu gitondo. Abantu 3 bitwaje ibigwanisho
bararashwe inyuma y'ikusanira hafi y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Igisirikare ca Kongo catangaje kuri w'Imana ko caburijemwo ihirikwa ry'ubutegetsi mu gitondo ca kare. Ababikoze barahagaritswe harimwo abanyamahanga benshi inyuma yo kurasa hagati y'abantu bitwaje ibigwanisho kandi bambaye umwambaro w'igisirikare n'abacungera ubutegetsi mu vya politike mu mugwa mukuru Kinshasa. Ayo masasu yahanahanywe hahitanywe abantu batatu, abapolisi babiri n'umuroberi umwe. Igerageza ryo guhirika ubutegetsi ryaraburijwemo n'ingabo z'igihugu ca Kongo, ubu ibintu bikaba vyasubiye mu buryo, niko vyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare ca Kongo General de Brigade Sylvain Ekenge mu biganiro n'abamenyesha amakuru. Nta vyinshi yashikirije, aranamenyesha abanyekongo ko ingabo zijejwe umutekano no kwivuna abansi zafashe ibintu mu buryo, akongera ko kandi baguma barikanuye mu ntumbero yo kwirinda ko hari abasubira guhungabanya umutekano. Kandi iryo tangazo niryo kumenyesha abanyagihugu no kwemeza ko kandi igisirikare ca Kongo ciyemeje kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Umutekano usa n'uwagarutse Kinshasa, indongozi zikaba zibandanya amatohoza yazo mu ntumbero yo kwerekana uburyo uko kugerageza guhirika ubutegetsi vyabayemwo. Urugo rwa Vital Kamerhe narwo rwaratewe. Urugo rw'umushikiranganji w'ubutunzi ushobora no kuzoba urongoye inama nshingamateka rwaratewe aho nyene Kinshasa. Kubw'amakuru ya mbere yamenyesheje, ico gitero cabaye hafi y'isaha 10:30 z'ubuca kirabandanya gushika hafi y'isaha 12 mu gihe uwundi murwi w'abagwanyi wariko urasa ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Umurwi witwaje ibigwanisho ugizwe n'abantu bashika 20 barateye urugo rwa Vital Kamerhe mu kiringo c'isaha n'igice irenga. Hariko haba ukurasana hagati yabo bitwaje ibigwanisho n'abararira urwo rugo. Brazzaville yarakozweko. Leta ya RDC yatangaje kuri uyu w'Imana ko hari ibibombe byavuye Kinshasa, umurwa mukuru wa RDC, igwa i Brazzaville, umurwa mukuru wa Kongo. Iryo sanganya ryabaye mu gihe hariko harageragezwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryanse muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Kubw'umuvugizi wa leta ya Kongo, ico gisasu cacitse mu maparasera ane, ibisigarira vyaco vyonona ayandi maparasera ashika 10 ahana urubibe n'izo zine. Hari abantu bakomeretse kubw'iryo tangazo. Nshuti banywanyi bacu mwariko muratwumviriza, reka mukuranje n'imbe nsubicanga mwese mumeze maso yo gufyonda sabone kandi ko mukomeza kuba nanje 5/5. Ndabakunda cyane, makagira Imana n'amafaranga. Kuri mikuranje muri kumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.